Welcome to the podcast life. Uno munsi, today, leo, aujourd'hui, and this is the second season. Welcome to the podcast life. Yo ni sauti ya mela hiyo. Welcome to the podcast life. Abantu bibaza yuko iryo jwi ryawe à chaque fois tugize podcast ubisubiramo de la même façon. Yeah, I know. Écoute, welcome to the podcast live. Ça fait longtemps, Mutatuona, ça fait longtemps. Para behavior, ça fait longtemps. Tout à dire exactement qu'est-ce qui se passe. Ça fait longtemps. Tout à guiser podcast. Bien les Vicky. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Eh, ça fait longtemps là. Nikiki 3 ans gishasha kiruti ndimisi twara tugira twagize podcast parce que twagize quand même 2 ans là. Twagize 2 ans. Twagize imyaka ibiri twikurikiranya. Yeah. 2 ans. Day by day. Ubona haciye nk'igihe nta kintu kiba kidatumwe hatabaye impamvu. Harabaye impamvu, harabaye byatumye tutabasha kubahereza ibiganiro. Ibiganiro. Mais ibiganiro. Tugira ibiganiro. Tugira ibiganiro. Tunafanya tunasema nani, tunaongea par rapport à l'actualité y'ibintu biba byabaye. Mais ça fait partie du biganiro by'aba Irene Jabo bitwe. Reka kumwegera nibaci bagenda ngaho baci babibloka nkuko bablotsi byaba Isaac byabandi gusa bagenda ku report. Si atufanye ibiganiro. Ko nitugira ibiganiro. Tuganira ku bijanye ni l'actualité de tous les jours en fait. Nta byo guponda ucanke nta byo ku mera utwovyita gute promoting kufyeta abantu n'ibintu tuvuga muri salon twicaye tuko turabaraba hanyuma tukaca mais pourquoi pas kubigira devant les caméras kubigira abandi tu partager n'abandi parce que oui tu partager n'abandi je sais pas comment n'abandi partager oui partager n'abandi kuvyumvisha abandi justement kenshi ico nabonye mu biganiro byitwa ngo ni biganiro baza bafise objectif ni soya kuponda mutu ama ku praise mutu. So si tunasema en général en fait, en général d'une façon générale abaturyoheye tuvuga nkuko baturyoheye abadushishije nabo tuvuga ngo badushishije kandi anyway bari kuri podcast yacu subira kakantu kawe ngo welcome to the podcast live today uno musi aujourd'hui ndi kumwe nande SOG uno musi rero ndaguhe rero topic y'uno musi. Topic y'uno musi nzanira topic y'uno musi après 2 ans. Premièrement après 2 ans. Urazi kunyoterwa inkuru shasimbeshe we bambwirire vraiment sinsagrave. Anyway mu buzima bwa tous les jours, OK? Mu buzima bwa tous les jours dufise izindi occupation quoi. Turabavyeyi, OK? Dufise abana soi-disant. Tukaba dufise akazi aussi. No kuvuga gusa yuko à part ça turafise ibindi bintu. Oui, tu comprends mu buzima. Abantu bafise ibintu byinshi bituma baba occupé, which means que ce n'est pas juste ça qu'on fait. Dufise ibindi bintu de toute façon umuziki, akazi, abana et plein de choses. Oh yeah, madureke kwa. On a plein de passions qui viennent avec. Madureke na kwibariza. Ubundi iyo huye n'abantu mugishika mugitangura ikiganiro, ubundi iyo huye n'abantu kitu cha kwanza chonafanyaga muna chini kwanza donc reka tuadukize chapa kwanza après
1, 2, 3. Tongeye sasa. Akambere turagahejeje. We tongeye sasa. Metongeye. Uno munsi rero topic dufise rero. Zizane. Episode za mbere twavuze 2020. Walibuka episode za mbere. Twavuga vision 2020 zari muri episode za mbere. Rero uno munsi noze ya topic uno munsi. Les comportements z'abarundi en général. Non, en général, les comportements z'abarundi en général. J'aimerais qu'on débatte sur ça. Différentes générations z'abarundi. La comportement en fait, la facilité y'ubuzima. Voilà. Kila kintu cyose ugira uroroherejwe tellement mu buzima bwa buri munsi ke ntubona l'importance bajya abantu badukurira twebwe turi mu ntuze 80, OK? Oui. 80. Non, 86, faut juste dire 86. 90 nagora, OK? Mais bale batunye balikuwa avasi. Hari ikintu bari bahuriye ko kitakibaho. Bo bara no vyito urukwegane. Barakwegana gusanga bishize hamwe ariko hakabamo n'ugomba kurushanya. So siye tulikuya après ego tuko bitoto bavyina ngo giswi cinobera turi biswi vy'indobera me haza abandi après nous bobo ningora bo bagwana entre eux kugira ngo pour faire leur place en fait. Bo bagwana entre eux constamment pour faire leur place no kwereka undi yuko we alimie ke undi ça. Dans le fond moi j'ai l'impression que aller mourir mon musée. C'est rare qu'elle a dit. Mais toi, c'est rare que je pense que génération tu es là bigida mais caché en cover. Mais tulikuwa tunabifanya. Oui. Lakini en cover. Tunabifanya inconsciemment. Non, les avocats yuko peut-être que c'était ça leur plan. En fait, c'est leur plan. C'est pas un plan, ça a juste donné comme ça. Comme ça. Mais bien, oui, kugwamo ukonye.